bakuzi ibiganiro cy'umutekano turabaha ikaze. Abo mubonaho ku masanamu ni bamwe bahoze mu migwi yitwaje ibigwanisho yiba rimwe na rimwe ikica abantu. Abo mubona bafatiwe mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafashwe n'abajejwe umutekano w'ico gihugu baraheza bashikizwa inzego zijeje umutekano z'u Burundi. Nkuko bagira bisigura baravuga ko inyigisho z'ubwo bugizi bwa nabi bazironkeye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bamwe bakuwe mu ikambi y'impunzi y'Imahama. Uyu mubona aratwiganira ingene yinjiye muri iyo migwi. Sinafashwe na twarishikanye turi batanu. Twari tuje kujabuka i Burundi turi Kongo, tumaze kugera kuri Tanganyika kubera kuri Tanganyika tutari bwahabone. Umaze kugera muri Kongo kubera udashobora kubona ingene uri butoroke kubera utabona iyo wokwerekeza. Maze kubona Tanganyika turavuga ati tuzoshika iwacu ko twamaze kubona Tanganyika. Ko gutoroka tuca twishikana igisirikare ca Kongo kiradufatira dupfunga hafi amezi 4. Ko rero kutuzana iradushikana ahi Burundi batwakiriye neza baranatuvura. Twari twamerewe nabi, twatorotse Kirobe, twari twagiyeyo 2018 muri Kongo muri RDC. Kungene nagiye nabanje mungira mu Rwanda, vuye mu Rwanda cenjabukira ibugaramo nji Kongo. Maze kugerayo bwari ubuzima bwo kwikorera imizigo kugira iki. Ndabona ati ibintu sinobishobora kabisa, mugabo ndavumiriye kubera ntabona iyo nshobora gutera nje. Hamero maze kubona moyo yo gutoroka ndavuga ati ako nabonye Tanganyika iwacu nzogerayo. Ndavuga ati cye sinosubira inyuma kabisa, bita mu gutoroka. Navuye i Burundi tariki 15 z'ukwa gatanu 2016. Ngiye mpunze kubera naba ngaho mwijya ndahava ndagenda mugagarutse. Maze kugera yaca canja muri ivyo ari umuntu amenze ukamukirumba. Kamunyuma ndabona ko atakamara taho byashikana bitamwe kubivamo. Arede tabara ambere catwara witwa Boazi, mugabo ubu gifisuwa bitabayaga witwara nisinduhije. Ndakubesha ubusinzi ahantu bageze uko je nayifungiwe hafi ya cy'amezi 4 muri Kongo. Abahoze muri iyo migwi y'abagizi ba nabi baravuga ko bahabwa inyigisho n'ibikoresho n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Inama twazikoreshwa n'abarundi. Abasirikare bo mu Rwanda gusa ikintu bakoza twe twarashika mu ntutsenya kuri formasi. Kora baduforoma twigisha imbunda. Hamareye naho tukayigishwa n'abarundi abafabe baje bava muri leta yo mu Burundi. Abo nomenya kubera ntiwashoboye kumenya amazina yabo. Harimo wumva ngo yitwa ngo Kapfuyo, kumva ngo Alegisi, kumva ngo Samusoni, ngo twijya Amerika, cyangwa ndagutonora. Bacaho kazirumva ngo Obedi, zina nkayo. Kenera Gatabazi, hano no bitwa Gasasira. Twe batubwira yuko twebwara kutwigisha imbunda, hama tukagenda gutera igihugu cy'u Burundi tugasubiza impunzi mu gihugu. Tubwira yuko ibombe ya mbere ari twe tuzoyitera, ya kabiri aribo. Nuko batubwira. Kabatubwira yuko ari umusada bazabaje kuduha, ari ubufasha bazabaje kuduha. Nta kindi. Hariho majoro niwe yazatubwira ati burya rero ngahanye mu Rwanda tiko turaganira nyene turi nko muri poza heje kutwigisha rero. Tubwira ati burya abanyarwanda ntimubone bariko baradufata nabi nk'ukuntu. Titwe abanyarwanda nitwe twabafatiye igihugu. Butare yafashwe n'abarundi, Kigali ifatwa n'abarundi. Ati rini deni bariko batwishuye, ati nta n'ikibazo batwishuye. Twe twabyumva uko acha twumva no kuno tubwira ati bombe ya mbere ni mwebwe, tiyindi ni twebwe.
aho ati natwe twarabafatiye igihugu natwe muza muri ko muratwishura. Twebwe uwo twabona twaraho hantu yari generali Gatabazi, munsi yiwe haba hariho nk'undi ugasanga nawe ni umwarimu, aho gusoma generali nta bintu by'amasomo yakunda kuduha, yama yicariye ahantu habo nyene baza bavuga ati burya wewe uwo muntu uko uravuga runaka n'umusivile cyangwa hameze uko wewe nyimba ari nk'umuriyete na runaka ica mutuma ko akamwihanira agaca mupfunga mu ndake. Abarundi batwigisha reye, Nyarwanda nabo bakatwigisha ibintu byo kurasa imbunda, sambura. Umwe saha abasirikare b'u Rwanda ntimura nabo, ahubwo baba civile bakurukirise waje kukwigisha inyigisho hariya mu nkambi niwe akuzanira itike bakagufatira imoto n'ahantu ku rusozi ukaca ufata imodoka ku rusozi ukaca igushikana Kigali hariho ahantu bitwa Imuhanga bari bakotesheje inzu y'abantu bakuye Mahama baca bahitira hama bakaca bava aho Imuhanga bakamanuka mu Bugarama bakaca bakurungika hariho abantu mu Bugarama umaze kujabuka baca bakujyana bakagushikana ku Mutarure hariho bavuye mu misozi b'abarede bari bokipye haruguru ku Mutarure baca bakudugana mu misozi hama bakaca bagaruka kuri ya position bakongera nyine bakaza batwara uko abantu. Muri ivyo bikorwa vy'izo nkozi z'ikibi baravuga ko ibikoresho y'amafaranga ntavyo nyene babikura mu gihugu cy'u Rwanda. Amafaranga batubwira ko ava mu Rwanda. Rwanisha nabyo amafaranga aje baragura nk'imbunda mu mayimayi cyangwa muri FDLR n'amasasu. Amafaranga bavuga ko arungikwa na Sindoheje haza amadolari bakavunjisha amakongomani. Ibikoresho bafiseyo amakarashe na poetrani n'amarasi roketi n'amashini gun n'amagrenade nazi gitigiye. Ibyo bikoresho bimwe babigurira muri Kongo ibindi bikava mu Rwanda. N'uburyo buva mu Rwanda ari byerekeye uburyo bwo gusoma bwo kugura ibikoresho bigurirwa muri Kongo byose babikura mu Rwanda nibo babirungika. Bivuye mu Rwanda babitorera iyo hepfo majya ku Rusizi iyo majya baca za Murenge bakamanuka iyo majya za Mutarure majya ku Rusizi mu Bugarama niyo biva babirungika bigaca mu Bugarama. Hama haba hari ababitora hariya babiduganiye mu misozi n'abasirikare babaje kubitigira baca babidugana. Mu Rwanda haba hariho abarede tabara baba bari hariya mu Bugarama nibo babijabukana. Mu Rwanda hariho abakorera icyamwa abo nyene baba iyo mu Bugarama mu makaro baba bagejwe kurokirita nibo babirungika bakaca ababitegera bakabitegera ama bakabidugana mu misozi. Redi tabara barashika 220. Ubunye ahantu twabasize baba naho bitwa mu Masango. Nubundi nyene posta vase agenda haba ko nka 10 nk'iyo onye nk'iyo ariko bose hamwe bari mu Masango kubera n'umuyobozi wabo niho yaba Mutsenya Bayaga generali na Murundi. Nubwo bisanze bari muri migwi y'inkozi z'ikibi baricuza ubuzima bubi bahagiriye. Ikigwa nakuyemwo nasanze ari gushishoza kubanza kubaza kugira ngo ukore ikintu. Imbara umuntu aje kukubwira ikintu ukavuga uti ese umuntu inyungu afisemwo niyihe canke ubucuti dufitaniye n'uwo muntu n'ubuhe, hanyuma aho ikintu giteye amakenga ugahanuza kandi ukongera ukabaza abajejwe intwara canke umuryango kuko agiye gushika umunsi kuva mu 2017 mu kwezi kwa kwindwi umuryango ntibaza hondi baherutse genda naza mu Buganda bambaza ukuntu meze nabwo ati meze neza ariko nta kindi kintu kimasubiye kuvuga inyuma y'ivyo bamenga basite ku muti ntibazi ko napfuye ntibazi ko ndiho nta kintu na kimwe nta telefone
imeze uko nyine gusa bisanzwe ni nabugereranya nk'abantu bahora baravuga ngo baje mu kuzimu bagahenda umuntu akambwira ati mu kuzimu ryari amafaranga menshi ibi nibi ugasanga umuntu bavuga ngo batanga abana canke abagore babo canke nabo bakunda bashitseho bagaca bamera nk'abasazi hari abantu bariyo rero bahavuye bamera nk'abasazi ku buryo ku mibereho iriho ni ukuvuga ashitseyo kuva byo ntibikunda n'ibintu atari imana igukuyeyo ntushobora kwikurayo baragukoropa mutwe amusigara umeze nk'ikijuju nk'umuntu usanze amaze imyaka nk'itanu canke indwi ukiri hasi ukavuga icyo gutoroka ubwo nyene cya gutanga ubwo nyene ntashobora no kuvyimvira ko bitahura n'umuntu atoroka n'umuntu amaze iyo mwaka umwe 2 3 4 mugabo kuva ku myaka 4 canke 3 kuduga gushika kuri 8 7 abo bantu baramaze kwiberaho uko nyene barihevye baramenye ko atakintu bacera bakuma yuko nyene harabusanga umenga amaze nk'abasazi harabusanga umengo ubuzima bwabo mu bisanzwe barabuhevye ubuzima bwaho ni bubi cyane ni ukuvuga ko ni ugusenya ni ukuvoma ni ukwiba uryamuzi ko utavyuka no kuvuga batakurashe nawe uraza kubarasa kandi we niyo uza kubarasa bo nimba ari guverinoma dufate nk'ubufarde siduze yoya ibikoresho bifise bikwiye namwe imisi yose kuri parade bamubabwira ati ntimubonona amasase twe ntaho tuyakura usase rumwe umenye ko ushobora gutwara 15 ukimvira nimba bakwigishije igisirikare ubusase nimba atari bombe kutahafi twara 15 kwasanga ntibikunda kwasanga n'ubuzima bubi cyane nkeza se hariho igitero bagize baragiye kurasa abantu hari umuntu hagarika none ari nkeza se hariho ibindi bitero ndi hari abagiye aje none ari nkeza se ntago barungikaye abantu bamenyereye nyine kugwana je ntibari bwatwizere yuko ngo baduhereze imbunda zari zifise abantu bamenye bamaze iminsi umuhagarika byagenze gute je numvise gusa bagiye bavuze ngo bagiye kurasayo baca baragaruka kuko nta minsi myinshi yari iheze tuvuye muri formation umuntu yari arongoye icyo gitero yitwa Dismas yari umushefu de poroto abandi n'abahungu nyine bari abitwa Manase abitwa Candike bose bari barimo rero tabara isa n'akanya bari entre y'amajana 250 amajana 3 ntibarenga batayo zibiri batayo ya mbere itwagwa no bitwa Ejide batayo ya kabiri itwagwa no bitwa Keve baranavuga ko abari bipfuza gutoroka ariko bikabagora kuko mu kujayo ngo barahenzwe bo icyambere cyoco harimo kuhendwa kuko je nk'abantu twayaga kuko je twarayaga n'abantu basanga nkiye twe twarasenga basanga muhuje umutima nk'abantu bane cya batana mugasenga twarabona ko umenga umunsi umwe Imana nubwo tutizera cyane izo dufasha tuve kuko twabona ko twafata umugambi wo kuzovayo tuvanyeyo n'abandi twabona ko tuzovayo ikindi gihe Imana ibishatse mu buryo bwayo abeshi barahenda hari umuntu ashobora kuva ngaha agashikazi ko agiye kwimba inzahabu akava ngaha akagenda agashikazi ko agiye kubaka hari n'umuhungu umwe yavuye mu Cibitoki yasanzeyo abatweye guca ubwatsi bwo gusasa ashabanza baza ngo umuganda murampa ngahe ni ukuvuga ko yavuye yaziye uko agiye kugira guca amafaranga rero beshi urokita uko bamuha amafaranga yita ngo n'amayinite akeneye kukwiza igitigiri ciwe gusa nubwo bababwiye ati mugiye kubaka inzu nubwo boce babarasa bamaze kubatora wewe ivyo ntibimurabi kivuga nuko yamayinite bamwemerera aba yarose icambere nukubahenda cya kabiri barihebura nimba ari nk'abantu baje amashuri uko abasheje amashuri bariyo baheje amashuri yabuze akazi rero umuntu akaza akamuhenda akamubona akamereka ibintu bitandukanye usanga ajanye y'abahururu hamagaca ajayo amaze gushikayo rero ni hahandi mwiso datubwira ngo ni nko kwinjira mu icupa ricuritse ukumva ucinjirayo bose ni muze mugahageze gusohoka bica byanka ashitseyo acaburi yava ni yaja
hariya barigisha bakabwira abanyagihugu ati umubonye umusirikare agiye uca muduhamagara gusanga barabahaye udutelefone barabahaye uturadiyo duto duto tw'abanyagihugu uca muduhamagara udagiriwe ubuntu ngo usange uhurane n'umunyagihugu yamerewe nawe ko abanyagihugu usanga baribye inka canke baribye ibintu canke bariciye abantu niwaca kunyegeza ati nibagenda ahubwo basambuke aho no butomboye ubundi hoho umaze gushikayo kuvayo biragoye maze gufata umwanzuro wo gutoroka nkashika ngaha ubuzima ngaha mu Burundi ndabayemo neza sico kimwe no mwishamba ubu ndoga sinahora noga nagasabuni ndagakaraba sinahora nkaraba gasabuni n'udufungurwa nubwo hamwe mu nda usana biba bimeze ukuntu ntakwiza neza sico kimwe no mwishamba ndabishima rwose kandi banyakiriye neza nta n'uwandiye n'ikinuma nkuko bavuga ati umuntu atorotse ashitse mu gihugu baca bamugira nabi bakamwica sibyo nahasanze bavuga ngo igihugu kimeze nabi nasanze igihugu ari nyabagendwa umutekano ukwiriye baranavuga ukugenda binjiye muri iyo migwi ihungabanya umutekano naho baciye navuye mu Rusenda nca mukama ibuvira nca mfata imodokari nca mukamanyura ndajabuka canja muri douane yahariya mu Bugarama ndababwira yuko mvuye mu Rusenda inkambi yo mu Rusenda yananiye ikintu bamfashije baciye bandungika mu nkambi yo muri transit ikamembe camva ikamembe haciye ukwezi baciye bandungika imahama mu nkambi nkuru mahama niho naciye mbayo gushika 2018 niho James yaciye aza acarandukirita acarambwira yuko nje mu kirobere nanje numva ivyambwiye yuko ari byo baca barandungika muri Kongo niko kwinjiye mu kambi y'imahama niyo ninjiye kirobere imva umva umuntu araza akakwigisha akakubwira heraba igihugu ukuntu kimeze igihugu kiri mu ntambara igihugu nta mutekano uriyo wewe waraba abantu bari mahama beshi bari ukavuga ati kweri nta mutekano uriyo ntuyumvire ko ari karakubesha ukumva umenga ibyakubwira nibyo ucuvuga wavuze ati reka ngende ahubwo yuko nyene byamaze kurangira durumbanyo makonga zoca abafasha makongo yamaze kubiheza ucawumva ko ari byo ukacugenda ukinjira jewe mu bisanzwe gushika n'isaha ninjiye mu kiroberi nisanze mu nkujya kwisanga nk'ahantu tabizi nko mu ndoto ubundiho nta mugambi wo kuja mu kiroberi narifise bo uwo muntu je bwa mbere bwo muntu nta niwe narinzi twamenye kuri Facebook Twanakirutimana Cyprien turaganira tukarungikana amajambo y'Imana kuri Facebook mu nyuma banatino mu Kristo andangiye akazi kameze neza canjana n'ibyo rero niwe hatinza dutwara kandi yongera aho nyene amafaranga ari byangombwa twari dufise ndavuka mu ibubanza ku Musenyi twarabonanye ku maso ku yandi adushikana aho hantu mugabo kuva dutanguye training ntitwamenye ngo arapfuye ntitwamenye ngo ari mu ico gisoda kuko uri mu gisoda hababwiye ngo hariye ngo ari position ngo hariye ngo ari position nubwo itobihari aseka mu Rwanda batwigishije muri 2015 kugeza muri 2018 tuhapfuye twinze tuhava amasomo adahagarara nimba amasomo ahagaze twa nyene yahagaraca dukora amasuku tukaja kurondera inkwi ariko ara ubwo nyene tuhamaze igihe kirekire tukaja kurondera inkwi nyuma y'inkambi tukazizana hama dukora amasuku nyene mu mabonke twabamwe tukaja ku kiyaga tukoga neza hama tukagenda tukaja turakora ibintu by'intebe unuze mu biti tuvayo tuja muri Kongo hari mu mwaka hari muri 2019 mu kwezi k'umunani itariki 8 Goregizande nyene niwe yandungitse muri Kongo umwaka uhetse imyaka 3 nayimaze mu ntuze kuri training imyaka 3 twayimaze muri munyegeretse imyaka 3 twaguma nyene dusubiramo ivyo twiga
nimba ari imbunda tukaguma dusubiramo, tuja kuri shooting ku kibuga kurasa tukaguma dusubiramo. kubona ngo baragarutse mu gihugu cy'u Burundi bariruhutsa baratera kamo abo bagifise agatima ko kuja muri iyo migwi ihungabanya umutekano ko bo biheba. Je akamo notera abariyo nobatera kamo ko kwiheba bakavayo kuko no gukurikira ubwije. Hanyuma kandi sinogatera abariyo gusa n'abari hano kugira ngo ntibahende. Nta kiza kiri mu ishamba. Nk'ubu hari abamaze imyaka 10 ubu ushobora gusiga umuntu ngaha mu gihugu adandiza ikarango ugasanga ageze ku moto kubera yavumiriye uko biri kose agatera imbere. Abari mu gihugu rero ndabatera kamo kugira ngo waye guhendwa. Bumvise n'umuntu ariko avuga afise uwo mugambi bamunyerukana hakiri kare, bamuhanure mu nzego, bamuhanure ibyo bintu abireke. Ko kamuntere hama hasaba ikigongo leta kuko cyo bwanje nisanze ndi mu bagambanye kandi nubwo ntari nabitekereje atari wari umugambi wanje wari wo kurondera ubuzima nisangayo. Hasaba n'ikigongo umuryango kubera umuryango ubisanzwe nagiye mu bintu batazi kuva imyaka 4 irarangiye uwo baza ati nakarihe aho bazi bisanzwe bashobora kuba baraciye no ku mazi cyo baragandutse muri ico gihe natumye bahagarika umutima. Sibe gushimira igihugu rero catwakiye twari muri ivyo ariko gushikisa tukaba turamahoro nta kibazo na kimwe. Shono kuramo nuko no hanura bene wacu baba bakiri muri ivyo bintu yuko bobivamo kaza twubaka igihugu cacu kabisa leta n'umuvyeyi. Umuntu yampenza mbwira ati ni nko nugushika amatwa ni nko kudemobiliza igihugu caramaze gupangwa mu gihugu uzoshika uronka nta ngorane n'imwe. Ico kintu yampenza Jewe akamono batera kamo yuko igihugu cyacu ari igihugu kimeze neza gitekanye natwe cyatwakiriye neza kandi atabitwaye twiteze kubera n'abayobozi bayaga hamwe na Gisiga batubwira ati uzo kwenda gatoroka aragenda ati nugushika bamuca umutwe ticanga guta muri Tanganyika ubundi bigahera aturashaka utoroke kirogeza nk'uyu munsi rero kera aho ngereye igisaha ndabona yuko atakintu nkibaye cyo notera kama ndababwira yuko ahubwo ivyo bari mu bo bivamwo bakaza nimba ari wasize ateye igitoke kiwe kubera ubu cyaramaze gusiduka n'inzu yaramaze kuranduka akubaka igihugu mu gihugu kigasubira hanyuma wiwe hagasa neza kandi tubona yuko igihugu cy'u Burundi atangorane gifise kuva kugira ku isaha. Natwe twari twiteze yuko twari twaje nk'abiyahura turabona yuko kabisa intambwe turiko turagera ko natwe tuzotinda tugasa nk'abandi naho tukigwaye ingwara twavanye muri Kongo. Abadusaba leta n'abandi baba basigaye bafise umutima wo kuza ni benshi nuko baburaho baca gusa babura inzira bari buzana n'ahandi habari bafise umutima ni benshi tugasaba leta y'u Burundi ko n'abandi baramutse bishikanye yo bakira neza nta kibazo nkuko natwe yatwakiriye. Akaba ari no kuri ako kamo turangirije kwiganira cy'umutekano naho butaha